Nuriya ko tuzabumva uyu vuga izina ryiwe tumumve vuga twumve ninde watsinze ni DJ Zenobino akaba atahukanye imiliyoni 10 umugabo wanje gukina amareresi ndetse no mu gutunganya amareresi hamwe no mu kuhagura cyane ivyo bikorwa sanzwe nkora byo gufasha imfuvyi n'abafakazi. Murakoze cyane. Shalom harambe Irebe Best Influencer Award. Dukomera amashi cyane aba bageze muri uno mwanya tusigaje bane nkuko mubibonye. Jury iraza kuduha amanota rero turonke umwe wa mbere aza kuhabwa zirya miliyoni 10 ariko Greta arafise akajambo ashaka kubashikiriza kubijanye n'ingene biza gutunganywa ivyo guhabwa buno bushimwe. Ego urakoze cyane Nikita. Mu mwanya jury kiraza nagira sabe kumwe babatora uwa mbere n'uwa abambere bari ngaha bamwe ba kabiri bashobora gushika ngaha kugira bashobore gushika babe baraza na Miriam aze mu mwanya bariko baregera hano twagira tubasigura ingene bigira bigende. Turafise ababaye abambere muri kategori twagira n'ababaye abakabiri muri kategori. Muri aba bane bari ngaha havuyemo umwe aba uwa mbere nimba ari wo muri art umwe yaba uwa kabiri aca uwa mbere hama ca dutora uwa gatatu uwamukurikira ni waca uwa kabiri. Kuko uwa mbere murabizi mwese ko aronka miliyoni 10 donc zijya 2,500,000 uwa mbere ntazoba zikironse ca zironka uwa kabiri hama ca tutora uwari munsi y'uwa kabiri. Upcoming yaje twashaka gusaba jury tuyihu nibaza ko bahejeje byari byoroshe gutora abantu bane bivanye na bijya n'ibibazo babajijwe. Reka batora uwa mbere baca batubwira na kategori avuyemwo kugira umwe wa kabiri amukurikira muri kategori yiwe acaronka agashimwe ku wa mbere hama no wa gatatu ashobora kuza nga aronka agashimwe ku wa kabiri. Murakoze president wa jury DJ Paul karibu cyane. Rasko tangura biragoye akwavuga ngo byari byoroshe ntibyari byoroshe na gato wavuze ngo byari byoroshe oya twe twahejeje murifuza kumenya uza gutahukana miliyoni 10 babano siho bari twigire. Allo niho muri mwamwifuza kumenya ndakeneye babandi batatu bari bahari ngaha muze hano imbere mwihute. dutangure kuwa kabiri canke byoba byiza wa kabiri uwa kabiri muri bano batatu ntibyari byoroshye ibibazo babajije byari inkoramutima cyane ariko uwa kabiri ndasabye mukomera amashyi cyane ni inkuru nziza Jado akaba ari we abaye wa kabiri hano. nkuko nabajije Rasko yabaje murashaka kumenya uwa mbere muri aba n'uyu mufashe kumwereka n'uyu canke n'uyu canke nuriya ko tuzabumva uyu vuga izina ryiwe tumumve vuga twumve ninde watsinze ni DJ Zenobino akaba atahukanye imiliyoni 10 bose barorera. mukomera amashi menshi amashi menshi kuri DJ Zenobino. Reka dusabe ministre wa communication ashobore kuza gushikiriza imiliyoni 10 mbere na award DJ Zenobino. ariko ararira arakuruye amosozi oya arira Zeno reka kuyanyegeza reka rimiriye urayazi biciye muri Irebe company biciye ku isamirizi Irebe FM
isamirizi ikunzwe cyane amasi 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 biraryoshe yemwe biraryoshe aya masima amasi meshwi DJ Zenobino ingene biryoshe ata foto nta cabaye ya biraryoshe DJ Zenobino niwe atahukanye ikibanza ca mbere muri Irebe Best Influencer Award 2025. Merci. Baringa. Reka tubanze duhamagare uwaciye abo wa mbere ari we Sexy Love ariko envelope yiwe turayibika ko ntari hafi nkuko nabibabwiye muri kategori ca dutora uwabaye wa gatatu ni waca wa kabiri nawe sundi Tantine Sisi karibu cyane mwaronse ikibanza ca kabiri muri kategori art et culture. Amashimwe kuri Tantine Sisi. Yes. Umwanya watekanije kugira ngo nshobore gushikiriza ijambo nturagera mugabo ndashaka nshimire cyane abatunganya ikiganwa na Zenobino ndamushimire cyane ndamufelicita hari ibibazo nizera gikemura jejwe amabanki y'ibindi ariko mugabo ifanta yiwe nayishize ko ku ruhande rw'iwanje sirete yantumye ni jewe ndingane ivugiye Imana bahezagire. Ego murakoze cyane reka dushimire jury irashobora gusubira mu kibanza reka nesabe ababaye aba mbere baje imbere ababaye aba kabiri baje inyuma kugira cyo duhamagara abashikiriza ubushimwe ababaye aba mbere muri kategori n'ababaye aba kabiri muri kategori bose turabaho ubushimwe nikita urashobora guhamagara abashitsi bacu biteka bashobora kudufasha gutanga anoma envelope murakoze cyane. Murakoze cyane Greta. Turahamagara rero abaserukiye CRDB kugira badufashe gutanga buno bushimwe. Turahamagara abaserukiye Bankobu nabo nyene bashike gutanga agashimwe. Turahamagara abaserukiye Pachebene. Turahamagara abaserukiye Unas Koki. Turahamagara abaserukiye Israko. Turahamagara Deze wa OTB. Turahamagara Fierté Gakiza. Turahamagara Shaka kugira ngo badufashe gutanga ubushimwe hano imbere muzoba mukoze cyane tubikore mu bubangutsi bwinshi kugira ngo tubandanye dukeza abashoboye gushika hano abaronse buno bushimwe turabukeje cyane DJ Zenobino bamufotoye ganiki boreka tuza subira uduze bagufotora babasamara turangaho imbere aha aka gafoto na madame aze kugapostinga urabona kaduze eherawe ingene bibereye biryoheye amaso Irebe company Irebe FM hejuru cyane umunezero uramumaza gumasaba amafoto. Nashaka gusaba CEO ashike kugira ngo ashobore gufasha Zenobino kumukeza. Tusabe na parrain wa événement nyakubahwa Professeur Désiré Manirakiza kugira ngo baze kudufasha gukeza DJ Zenobino kuri iyi ntambwe ateye. Zenobino bagukeze mwegego hano kugira babafate agafoto na CEO. Ariko biraryoshe Zenobino gatoyi CEO mumeze neza ibintu ni sawa suko none
nk'uko twabibasabye ababaye aba mbere begegwa imbere gato kugira ngo bashobore kubaha ubushimwe bwanyu, ababaye aba kabiri babakurikire, aba mbere ngaho imbere. Ubu ntiwumva ko ikibanza cyawe ari icy'imbere. Ababaye aba kabiri mubakurikire. Miri, mwegegwa imbere, hanyuma ano mashyirahamwe yashoboye kudufata mu mugongo aze kudufasha gutanga buno bushimwe. Uwa mbere muri kategori ya art, culture na tourisme, dusabe kibonobono muduhere agashimwe, mudufashe envelope y'uwa mbere muri art, culture, tourisme. Kibonobono mwakire mudufashe. Yeah, inaskoki baringa bashitse. Mudufashe guha uwa mbere muri art. Yeah. Ufise envelope ya Signoline Tantine Sisi, uwa mbere muri art, culture na tourisme, uwa kabiri nako. Ego muhe Tantine Sisi. Art, culture na tourisme, ikibanza cha kabiri cyatwawe na Jennifer Mugisha. Unesco kirashobora kumuha agashimwe. Jennifer, merci kuri kano gashimwe, turabashimiye. Juste une photo. Yeah. Bo hama nka inaskoki Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono, nibaza ko mwese muba muyizi canke muba mumaze kuyumva. Abatarayumva ni urunani rw'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi. Turahamagaye umuntu wese yitwa umu-influencer aze muri kibonobono tuvugana ingene twokorana. Turabashaka mwese kuko kibonobono ni iterambere kuri twese. Witwa umu-influencer nuze muri kibonobono tuvugana ingene twokorana. Ubugari buriyo. Je le répète, ubugari buriyo muri kibonobono. Rero you're welcome. Murakoze cyane. Murakoze cyane, duhe agashimwe Israko idufasha guha agashimwe uwa mbere muri kategori ya sport ni Burundian Hot Talent Acrobatics. Izi dufasha kuduhera agashimwe uno. Uwa kabiri ni Darcy, nawe nyene ufise uwa kabiri muri kategori ya sport adufashe kumuha agashimwe. Darcy karibu ngahanye bashobora kubaha agashimwe. Pace Bene idufashe kumutanga agashimwe. Dutanga agashimwe rero kuwa kabiri muri kategori ya entrepreneuria. Tantine Sisi badufashe kumuha agashimwe. Sexinsi hari niwe yaronse ikibanza ca mbere, uwa kabiri rero ni Tantine Sisi. Bamuhe yego imbere. Uwa mbere muri environnement ninda mufise.
muri environnement. Coordinateur wa PAEJ Professeur Désiré Manirakiza adufashe guha agashimwe uwa mbere muri kategori ya environnement Jado Nkurunziza tuzi kuri giti. Amashyi menshi cyane kuri Jado. Amashyi menshi cyane kuri Jado. Murakoze cyane. Deje wa OTB Jira adufashe guha agashimwe uwa kabiri muri kategori ya environnement Beraka igira neza. Amashyi menshi cyane. CRDB Bank nayo idufashe guha agashimwe Miriam nka upcoming best influencer. Amashyi menshi cyane kuri Miriam.